bakunzi ba televiziyo Heritage mwiriwe canke mwaramutse, tunabashimira kandi kubandanya mukurikirana ibiganiro vya televiziyo yanyu. Kaze mu kiganiro ndi umukristo c'uno munsi. Uyu munsi twaje mu bijanye n'akaranga, aho twagendeye umwe mu bantu bariko barakora ibikorwa bitandukanye bifasha communauté société, nkuko musanzwe muzi ikiganiro ndi umukristo gisanga abakristo aho bariko barakorera. Rero uno munsi twagendeye Sabas inkuru nziza, reka tumuramutse hanyuma atudondora abantu bari kumwe. Amahoro, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Sabas inkuru nziza, umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana, umukinyi w'amareresi, ariko kandi akaba n'umunyamideli. Uno munsi turi muri Sabas Style, aho mubona yuko turi kumwe n'abantu bambaye neza, baberewe, bambaye impuzu zo muri Sabas Style. Hano turi kumwe n'uwitwa Noria yambaye ikigoma impuzu abantu bose ngira ngo basanzwe bazi canke bamenyereye, ariko bayizi ari impuzu ya kera, ariko mugerageje kumuraba ngira ngo turaza kuronka kanya ko kwerekana detail yiwe. Murabona yuko ni impuzu ikozwe novuga ngo mu buryo bwa none, ni impuzu iri tradi moderne, ni ikigoma gishonye gitatse, ndetse biboneka yuko yambaranye n'ibindi bintu bitari bike, amatisi, ibitambara cyane cyane. Murabona yuko iki ni cya gitambara abantu baruguru kugira ngo muca mukimenya cyane, canke abantu ba kera kino gitambara muracibuka, ariko murabona yuko uburyo yabyambayemo uno munsi ari uburyo buri moderne. Rero Sabas Style ico ni kimwe mu bikorwa dusanzwe dukoresha materiel zivuye hano mu Burundi, impuzu zizwi zifise ndetse n'amateka yazo hano muri kino gihugu, ariko tukagerageza kuzizana ziri mu ishusho rishasha, kuko nama mvuga ngo ubwenge bwa mugenzawe canke ubwenge wabariwe wongereko n'ubwawe. Rero iki ni kigoma cakozwe avec inspiration, canke ico nashatse kwerekana, mbega umwamikazi twashaka kwambika ikigoma akaba ari nk'uwo muri kino kinjana, ariko akifuza kwambara ikigoma ca kera, niki twomwambika ku buryo yambara ikintu yumva yuko nawe anezererewe, atari vya bindi vya kera bikozwe n'umuntu novuga wo muri kino kinjana, ndetse impuzu yoba ihwanye canke ihuye na kino kinjana. Hano turi kumwe na Denis Rwantambara, aba bose basanzwe ari n'aba acteur muri GN Films. Uyu turi kumwe ni Denis Rwantambara, nawe murabona yuko yambaye imbega, mu kuboko afise icumu. Imbega nta byinshi ndinda kwivuga ko murayizi yuko ari umwambaro w'abashingantahe, umwambaro w'abami, niyo nyambaro yambaye, inyambara abami, kandi murabona yuko bisa neza cyane, araberewe. Ico twagiye twongera ko canke ikintu kimwe bimwe mu byo tugenda turahinyanyura canke duhindura ni mu bijanye n'ibitako. Murabona yuko yambaye ibitako, twagerageje yuko byinjiranamo canke bijana cyane n'impuzu. Hanyuma nkuko mubibona, uyu ni Kentine, nawe asanzwe ari umukinyi w'amareresi, nawe ni wo muri GN Films. Tugerageje kuraba uko yambaye, iyi ni impuzu ikozwe mu mpuzu y'igiti. Impuzu y'igiti ngira ngo benshi baca bayimenya, yaba n'aka gapira canke ino buste yambaye ikozwe mu mpuzu y'igiti. Ino mpuzu y'igiti niyo twagerageje gushona, ariko tuyicanga na tisi, ibitambara novuga navyo ni vyubu biri moderne. Nababwiye yuko tugerageza guhingura ibintu, iyi mpuzu ishobora kuba ari ya kera, ariko tukayizana dans une façon moderne, ikaba tradi moderne. Ni impuzu y'igiti. Gituma ino mpuzu ndayikunda canke ndayikoresha cane, nuko hariho benshi muri kino gihe canke mwino myaka batakimenya impuzu y'igiti yari imeze gute, yari isa gute. Rero muri Sabas Style twagerageje kurondera impuzu y'igiti, si yonyene, dufise zitari nke. Hari izo dushira ku mpuzu z'abagabo, hari izo dushira ku mpuzu z'abigeme, hari ziba zifatanye dushira ko ku makanzu. Ino mpuzu y'igiti rero twayikoze mu buryo novuga bugezweho, umuntu wari wese arashobora kubona impuzu y'igiti kandi ukavyambara utabona umengo ni ibintu byo gutera isoni kwambara ahantu, byo gutera isoni
kwambara mu rubanza byo gutera isoni, kwambara ukumva yuko uri aleze cyangwa ukumva yuko uguwe neza atakibazo ufise. Murabona ko n'impuzu ikozwe nk'uko n'izindi zisanzwe zikorwa mu buhinga bwa none, ariko ari ya mpuzu y'igiti twashatse kugarukana hano. Uwo turi kumwe ni Desire, nawe yambaye imbega, nico kimwe n'irya ya mbere, sindinda kwisobanura cyane. Twababwiye yuko icyo tugerageza nko guhindura canke kongera ko ni mu bijanye n'ibitako, navyo vyinshi nivyo nyene twebwe nyene twijishira hano muri Saba Style. Ku bijanye n'inyambaro nivyo. Okay. Uyu nawe yambaye impuzu ya Saba Style. Murabona yuko ni koti yari isanzwe ari costume, ariko ni costume umuntu ayibonye acabona ko ari impuzu y'Kinyafrika, ariko si ni Kinyafrika gusa, arabona mu tushe y'u Burundi. Bino bitako twashizeko ni bitako twikorera twebwe ubwacu muri Saba Style. Hanyuma kino gitambara gisanzwe, ariko urabona yuko ni costume igaruka, ukabona yuko ari impuzu ihuye n'akaranga canke y'Ikinyafrika, ariko cyane cyane tugerageza gushamwo akantu gashobora kwerekana Uburundi. Nanje uko nambaye igitenge ca Kotebu, igitenge cyo muri Kotebu, ariko cakozwe mu buryo novuga ngo butamenyereye cyangwa cyambaye mu buryo butamenyereye impuzu tumenyereye mu banyegiputa cyane cyane. Muri Saba Style ibikorwa dusanzwe dukora si impuzu zo mu Burundi gusa, ariko turagerageza gukora n'andi ma style atandukanye, ku buryo umuntu wari we wese dushobora kumuronsa ikintu yipfuza bivanye n'ico asanzwe akunda canke yahisemwo. Hanyuma igitumi no mpuzu twayikoze barashobora kwiyumvira ati ni kubera iki, kandi wowe utari umunyegiputa. Zino mpuzu zirakora cane mu mafilme, zirakora cane mu ndirimbo, hari abantu benshi bakunda kuzikoresha. Rero dushaka ntihagire umuntu arinda kuja kuronderera kure, hariho umuntu ashobora kukwambika istyle iyo rero ushaka. Wifuza yuko tuyiguha muri tisi yerekana yuko uri Umurundi, ni vyiza, ariko nushaka yuko tugukora ikindi kintu gitandukanye muri Saba Style dusanzwe tubikora. Murakoze. Imbere yuko tubareka hanyuma tubandanye ikiganiro, utunatwo nuduki n'abatubonye ijya mbere. Ego, abatubonye twa ijya mbere, ibi ni udukuza biravukana ibisabo, inzato abantu baba bazi kera, ikintu bita ugwato, byose biva mu kintu kimwe batera citwa imihiti. Hanyuma bigenda bitandukana ubunini, ubwo bunini bwabo bugenda butandukana, nibwo usanga hagiye haravamo n'ibintu bitandukanye. Gishobora kuba igisabo, kubera igisabo coco kiba ari kinini cyane, ariko hashobora kuvamo ugwato, nako ugwato kaba no kuvuga kiba kari gatoyi, hanyuma ugasanga kenshi babikatamwo kubiri, nigo usanga kenshi kera banweramwo inzoga. Izi nazo zasanzwe zishobora kubika nk'amata. Ego. Hanyuma aha mwizosi utunatwo nuduki. Ego, murabona yuko hano dufise ikirezi. Hanyuma urashobora kwiyumvira, benshi bari bamenyereye haba ari ku mugozi, ariko ubu tubona ariko ibintu by'ibidede. Ni bwa buryo nifuza gukora ikintu, nibifise ujya mugozi w'umuhivu ndabifise birahari, ariko iki gikoze n'umugozi wa elastique, no kuvuga kirakweguka, ushobora kucamba bitarinze gufungura. Hano gifise n'agafermeture, ni ya kwa kuntu ngerageza gufata ibya bindi bya kera, ariko nkageragezwa kugikora cyane kugihingura. Ya Saba, surakoze kutusigurira ibijanye n'izi mpuzu hamwe no kutwereka abantu muri kumwe. Ariko twagomba dutangure ikiganiro nyezina tukubaza, mbega Saba ninde? Murakoze cyane. Saba Nkuru Nziza ni umukristo, asanzwe ari umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana gospel, hama nkaba asanzwe n'umunyamideli, nkorera cyane muri kino gisata c'ivya imico kama, guteza imbere, gukundisha abantu imico kama, gukundisha abantu ibikorwa, ndetse n'ibintu dusanzwe twikorera twebwe nyene, impuzu z'Ikinyafrika, impuzu z'Uburundi, kuko mu kintu nabonye kandi mbona yuko ari ciza cyane, ntitwari dukwiye kwibagira
akaranga abasogokuru n'abasogokuruza badusigiye ahubwo nk'uko nababwiye nkunda gukora ku ijambo rivuga ngo ubwenge bwa mugenzi wawe niwongere kubwiyo. Barafise igikorwa bakoze cyo gushimirwa, barafise ama innovation creativité yabo, ariko nka twebwe nka jewe wo muri runo runganwe ngerageza gufata bya bintu byabo nkakora kuri inspiration zabo, ariko nanje nkaca nongerako ibijanye canke uko ibintu mba ndiko ndabitahura nuko mba ndiko ndavyumva. Ego kwinjira mu mideli byatanguye igari, byari bivuye kuki? Tugarukane ukuntu watanguye. Nkunda kuvuga ngo aka kazi ni ikintu Imana yansororeye. Ati gute? Jewe natanguye kuririmba indirimbo za gospel ku giti ciwanje nka Sabazo Nkuru Nziza mu mwaka wa 2011, niho ninjiye muri studio. Indirimbo zace zitangura gusohoka mu mwaka wa 2012. Maze kuja muri studio, maze gukora audio, nagumye niyumvira kubera iki uniforme tubona mu makorale abaririmbyi tubona umengo ni noir blanc, noir rouge, noir noir. Kubera iki jewe ntoza mfise identité yiwanje nisangije, mvumbure kindi kintu, nzane yindi identité itamenyerewe mu bantu. Rero byaranamfashije cyane. Je nabitangoye mbona umengo ni impuzu zo kuririmbamwe. Ntangura kugura ibitambara nkabikatagura jewe nyene, nkabihereza amaforme jewe nyene nishakiye. Nivyo byo kwiyumvira ngo kuba styliste atabindimwo, no kwiyumvira ivyo ndiko ndakora atabindimwo, gusa jewe nshaka impuzu zo kuririmbamwe. Hanyuma izo mpuzu ndagenda ndagura ibitambara, bimwe ndabikatagura, bimwe ndabigira uku, bindi nkabijana ku batayer, nkabwira ati shonera bino bintu nshaka ko mubishona gutya. Ndabikora, tumaze gutangura kuvyambara mu bikorane, nkabona abantu kuntu babinezererwa cyane. Hagera igihe ahantu natumirwa mu eglise ngiye kuririmba, tugiye tutambaye bino nyene, abahakwa no kudusubiza inyuma. Ndibuka ari umunsi muri Horizon des Arts twigeze kugenda, baravuga ati ntitwari twakumenye, turakwinginze ni mwambare wa mwambaro w'iwanyu. Imagine amaze kugera muri eglise, izo mpuzu ntazo wazanye, twabaye oblige baturira amataxi, dusubira inyuma tuja kwambara zino mpuzu kugira ngo tuje kuririmba. Rero maze kuvyakira gutyo abantu batangura kubikunda, bamwe umwe arambwira ati bino bintu mbona umenga umuntu yovyambara mu rubanza, wo bintiza ntizo uwo muntu impuzu nambika aba demoiselle mengo 4, abandi bantu bacha bagenda bavuga ati biya bintu bambaye nibishasha bikwa bikuye ati nakabimaye. Hanyuma nkumva ubundi ngo dushaka impuzu. Rero ntangura kubona yuko arakazi kuko bari batangiye kumpa amafaranga. Ndibuka umunsi ndonka marché ishobora kuvamwo 180. Jewe nk'umunyeshure narumva ko amafaranga atari make. Amafaranga sinayariye ahubwo naciye ngenda ndayaguramwe ibindi. Ncangenda ndongereza. Akagera igihe ku mwanya muto nshobora kubona yuko ndose udufaranga tutari duke. Abantu baca bagenda baramenyera, bagenda barampanahana gutyo. Ndavuga ati vya bintu nubwo ndiko ndiga, ndabona yuko atana kandi kazi nkeneye. Nta kandi kazi nkeneye kurondera, ahubwo reka ndondere muri kano nyene. Ncangenda rero ndatera imbere gutyo nyene muri amafaranga make nagenda ronka, hamwe n'umugisha w'Imana vyagiye biraguka gushika aho ngeze no munsi. Rero nkunda kubwira abantu uko vyaje nuko ni nk'Imana yansororeye akazi. Mbega umukristo biroroshe no gukorera mu gisata cyo guteza imbere ibijanye n'imico n'akaranga, ibijanye n'inyambaro muri kino gihugu kandi muri kino gihe? Nibaza yuko iyo umuntu ikintu cyose n'umuhamagaro kugikunda no kumviriza umutima wawe, kumenya yuko kijya kintu Imana yakubitsemwo yashize muri wewe ari umutahe. Uwo mutahe Imana yaguhaye yipfuza yuko wiyungukira wowe ubwawe, wungukira ubwami bw'Imana, wungukira igihugu, wungukira abagukikuje, wungukira ishengero. Rero nk'umukristo ku ruhande rw'iwanje novuga ngo biroroshe, bivanye nuko bino ari navyo byanteye intege, bigenda biramfasha gusorana za ndirimbo zose mwagenda mubona.
uretse yuko hageze gusohora indirimbo ntavunika kurondera inyambaro, ahubwo n'abandi baza kugira kuko ndakotesha nkongera nkanagurisha, abari mu Burundi, abari mu makungu, mu mahanga, uzikeneye barambwira impuzu nkabarungikira. Rero urumva byagiye biranshigikira ahubwo no gukora umurimo w'Imana. Murabizi yuko Bakristo, yuko na Paulo hagera igihe akaja kujisha amahema, yarakora umurimo w'Imana ariko akagira n'ibindi akora kugira ngo umurimo w'Imana ntusuzugurwe, kugira ngo umurimo w'Imana ntutukwe, kugira ngo umurimo w'Imana ntidusegerereze, kuko iyo turiko turasegerereza twitwa ko turi n'abakozi b'Imana, bitanga ishusho mbi ku mukristo, ariko kandi ni nk'ugutukisha Imana, kuko Imana yaguhaye ubwenge, ikaguha amaboko, ikakugira ubuntu, ikaguha n'ingabire. Uwo n'umutahe ukomeye iba yaraguhaye, ahubwo irashaka yuko uwo mutahe ubyaza umusaruro kugira ngo witunge, ariko ushobore gufasha n'abandi. Rero nk'umukristo novuga ahubwo nka wawundi ati dukora dusenga dukora. Rero kino novuga ngo ni ikintu kuri jewe kitamvuna, kitanangora, ariko cyane cyane twibuke yuko mu gikorwa cyose turahura n'abantu batadutahura, abantu baduca intege, ariko jewe nama ndabiharura nk'indoto. Umuntu yarose indoto mu ijoro agiye kuyisobanurira abandi, barashobora kumwita ngo umusazi, kuko umwanya yarose abandi bari bakanura. Rero namwe indoto ari je nayifise, akaba je narose, abono yibwira nabono yisobanurira, kuntahura no kuntantahura ni kimwe, kandi n'uruhare rwabo ni n'uburenganzira bwabo. Ikosa nogira nuko jewe mfise indoto, nokwemera ko iyo ndoto ipfa aho kuyikurikirana kugira ngo nshike aho nategerezwa gushika. Rero intambamyi zozo ntizibura, nkitangura bamwe ntibavyumva, ntibabitahura, bamwe baducira imanza, abandi baduca intege, abandi baravuga ati bino bintu nubihebe, ariko ndavuga ati yaba mwari muzi ko bino bintu bingaburira. Hari n'umwe yigeze kumpamagara w'umukozi w'Imana ampanura ko nobiheba, ndamubwira ati nukuri je nobiheba, ariko mu gihe wondonse ikindi gikorwa nkora, kandi igikorwa nkunda, apana gukora igikorwa ngo nuko ndiko ndakora gusa ndonka amafaranga. Ndashaka kuronka amafaranga ariko mu kintu numva umengo mba ndiko ndabaho. Nkunda kubwira abantu ngo il faut vivre. Rero kubaho ntitubeho nk'abatabayeho, tubeho nk'abariho. Hanyuma ukubaho kwacu, existence yacu yame imisi yose ari imvo yo gutuma hari umuntu ashima Imana. Rero turuva rikaravuga ngo Imana ishimwe ku bwanaka. Ivyo bishoboka gute? Ni ryari wewe ushobora kwishimira ry'Imana? Ni gihe wemeye kuyoborwa na mpemu yera, ukagenda nk'uko Imana ishaka, ukumviriza umutima. Igihe ahubwo uri kurakora nambara batagutahura, ugomba nabone kubatahura, kuko uko wahawe siko bahawe. Bareke bakuru ko bahawe, nawe ukore ko wahawe, hanyuma muhurire imbere. Uriko ukorera mu gisata cyo guteza imbere impuzu zishingiye ku karanga n'imico y'ikirundi. Mbega ntazi ntambamye biraborohera kubimenya nk'ivyo bintu usanga vyakozwe kera tukaba tudafise ama reference? Mu minsi heze nari nakiriwe amahirwe yo gutumirwa muri SITA, Salon International du Textile Africain, yari kibera Guinée Conakry. Nubwo bitakunze ko ngenda ku munota wa nyuma byarahindutse, ariko ubwo rugendo nubwo bitahavuye bikunda bivanye n'intambamyi zimwe twahuye nazo, ndashima Imana kuko ubwo rugendo rwaranyigishije. No kuvuga bari badusavye aba stylist yuko umwe wese atanga legende y'impuzu agomba kwambika. Hanyuma abandi bikora aba legende batanga bavuga iyo mpuzu yabo, impuzu novuga ngo y'umuco wabo, ingene bagerageza kwisobanura. Wasanga umuntu ashobora kuronka na page imwe canke page zibiri, hafi page zitatu asobanura impuzu, avuga ingene byatanguye, avuga ingene byaje, avuga bazambaye, avuga ibyagiye birahinduka. Hanyuma ngira ikibazo, ndiko ndarondera legende y'imbega. Ndiko ndarondera legende y'imbega, ivyo ndondera ndabura. Nja kuri Google ngerageza gukonsulta amasite yatandukanye, ndabura. Ndagira ingorane ku buryo legende jewe natanze yari novuga ivyo nagerageje jewe nyene nije natangura kuvyiremera, ntangura kubaza kamwe kano iki bimeze gute ngerageza kubiha ishusho nk'uko jewe ndabibona n'ivyo nagenda baza bamwe, ariko ayo makuru ndatororokanya bingoye.
ngira umubabaro n'agahinda ndavuga ati bino bintu ntegerezwa gukoresha inguvu zanje zose kugira ino ngorane ngize uno umunsi nzoba ntakiriho abana bazodukomokako canke abana b'igihugu ntibazogira izo ngorane nk'izo nagize n'imiburiburi bazoze basanga hariho site web ibivugako mu buryo buri detail nca nigira inama yo gukora urugendo niko nitegurira gukora mu minsi iri imbere nje mu bibanza bitandukanye hari ibintu by'akaranga nsome ibitabo cane bivuga ku bijanye n'imico n'akaranga ibijanye n'inyambaro ngerageze kurondera recherche menshi ngira recherche menshi hanyuma nanje ndabe ahantu ndabishira kuri internet ku buryo namba ari mbega ndayivuga ko impuzu nakoze nkayivuga ko hanyuma nkavuga kubera impuzu yari yose umustiliste ibifise insobanuro yayo ngende n'imiburiburi ku mpuzu zimwe zimwe na cyane cyane zino mpuzu ziba zisanzwe zifise ico zisobanuye mu gihugu canke muri kahise kacu canke mu nyambaro z'abarundi ngerageze no kuvuga ngo inkuru nzoba naronse ngerageze kuzishira kugira ngo abazobirondera mu nyuma ntibazogira ingorane nk'izo jewe nagize bishobore gufasha abandi. Ngira ngo nyene mbega hoba hariho n'indi migambi mwa muriko murategura muri kazo ka hafi muri Sabbath Style? Imigambi yoyo irahari ni myinshi cyane. Twifuza yuko Sabbath Style yaguka cyane ikagira abakozi. Hari gihe nk'akarorero tuvuze ku bitako nararondeye umwe yigisha abantu yigisha kubijisha ho n'ubudede bajisha bashona bakoresheje urushinge nibikoreshwa n'amaboko biraruhisha bitwara umwanya munini cyane nararondeye umuntu ashobora kubigisha birakogwa ariko urabona yuko speed iba ntoyi bivanye nuko ari bikorwa bitwara umwanya munini biruhisha ndiyumvira mbega bino bintu ni gute umuntu ashobora kubikoresha imashini ku buryo bishobora nuvuga ngo bifunye rwa rugendo rwo gukogwa bifunye za nzira zo gukogwa bishobore kunyaruka bishobore kuba byinshi ku buryo naho hogera abandi bantu bipfuza kubirangura babirangura kuko mpora ndaba akarorero mu gihugu cy'u Rwanda nk'umuntu ari nko mu mujyi wa Kigali ariko aratembera amaduka nka yose menshi urasanga ariko ibintu vya made in Rwanda nuko hari abantu benshi aba producteur bavyo ni benshi kuburyo abantu bashobora kubirangura hanyuma n'abakonsomateur bakabironka byoroshe rero ivyo nanje nipfuza kubishikako kuburyo made in Burundi itera imbere igera kure kandi dufatanyije n'abandi aba designer abandi aba styliste ba hano dufatani imana ikatuje imbere hamwe no gukora hamwe no kugira umwete ndizera yuko ivyo tuzobishikako rero uretse ivyo byo kwandika ibijanye ni n'impuzu zacu z'umuco n'akaranga ndipfuza nuko Sabbath Style yaguka ku buryo dushobora guproduce ibintu byinshi hanyuma n'imigambi kandi yo gukundisha abantu kuko ico nacyo gitegerezwa kuja mu migambi hariho benshi batavyumva hariho benshi batabitahura hariho benshi bumva yuko kuba class ari kwambara ivy'ikizungu ariko hariho uburyo bwo kwereka abazungu yuko dufise impuzu z'iwacu dushobora kwambara tukabegwa dukoresheje amatisi y'Kinyafrika akozwe n'aba styliste cyangwa abatayer b'Abanyafrika kandi Abanyafrika tukabegwa ahubwo nabo akagera igihe baza barabigura kugira ngo natwe dushobore kwinjiza n'amadovize mu bintu biba byabaye produit hano bigashobora no kugurwa mu bihugu byo hanze. Ndashaka ugire akajambo wumva wotekerera n'abandi bari kora kino kiganiro bafise nk'ingabire canke ikintu bifuza gukora wabwiye iki? Ico no tekerera canke akajambo no bwira abantu baba bafise ingabire atari gusa ingabire yari yose nagira ndababwire ngo mukomere hanyuma wewe umaze gutahura iyo uri kuraja ntiwemere kuzimizwa n'undi muntu kuko nta kintu kiryoshe canke kinezereje nk'umuntu gukorera muri domaine yiwe gukorera mu bintu yumva kandi yumva yuko bimuha amahoro n'umunezero rero ibiduca intege ni byinshi mu rugendo ariko naho wobona uno munsi wananiwe menya yuko atari umuhero w'isi kunanirwa bibaho mu buzima kudashaka ku byo twifuza ku mwanya twabishakira mu buzima ibyo navyo bibaho ariko ufise ingabire
komeza iyo ngabire yawe, teza imbere iyo ngabire yawe, witahura imbere y'ukundi muntu wari wese agutahura, kuko nibitahura uzokwitahuza abandi. Nico kintu numva yuko nobwira umuntu afise ingabire, ntacike intege uko iyo bija hose, niwumve yuko utegerezwa kuba inyenyeri ntishobora kwaka hatariho umwiza. No kuva nk'ubu izuba riko riraka, inyenyeri nta kamaro ifise. Numenye rero yuko hariho amadomene utegerezwa kumurikira. Rero ayo madomene utegerezwa kumurikira, numenye yuko mu kugira ngo ivyo bintu bishikeko bitegerezwa gusa umwanya umwe, inguvu, kugira umwete, ubushakashatsi, kurondera, utibagiye no gusenga. Kuko hari abantu babona umengo ntibijanye, yovuga ati ivyo gusenga bijemwe gute, ariko birajanye cyane, kuko iyo Imana ikuyoboye mu kintu, usanga ikintu cabaye cyiza, cagenze neza kuruta kuko wakoze ikintu novuga ngo uyobowemwo na mpwemu w'Imana. Akabazo kanje kanyuma naka, turi mu gihugu bizwi yuko ari igihugu gikenye, aho atanubuzi bwinshi buhari, mbega kwikorera ibyawe kandi muri iyi secteur biraguha icizere yuko ibyo uri kurakora bishobora gufasha mu guteza imbere akazi mu gihugu cy'u Burundi no guteza imbere igihugu? Cane gose kuko byaranatanguye. Sabastyle iragaburira abantu barenze babiri. Rero mu gishobora kuba igaburira abantu barenze babiri, aho tutarashiramwe mu abantu duhereza amakomande y'ibintu badufasha gukora, bagakora ivyo bintu umunsi bakarara bariye, bakarara basuma imiryango. Novuga Sabastyle nayone novuga ni kintu canke ni shirahamwe, ni company ihari nayone itanga akazi. Ubu hari abantu bakora muri Sabastyle, ariko kandi navuze yuko indoto yanje nuko Sabastyle yaguka ku buryo ishobora no kugera ku rwego rwo gukora kuronka uruganda ruhingura impunzu. Ni birebire, ni binini, ariko niryo yerekwa, niyo nterangana. Niyo nterangana. Rero bamenye yuko bino nakazi nk'ubundi buzi bifasha imiryango imwe, nkuko n'ubundi buzi bifasha iyindi miryango. Hanyuma urumva yuko Sabastyle mu gihe yotera imbere yofasha mu kugabanya ubushomeri, kandi n'ubu novuga ko byatanguye, kuko imaze kubigaburira abantu batari barenze babiri, abakozi barenze babiri, tutarashiramwo amakomande y'ibintu tugenda dukora ku bandi bantu benshi batandukanye. Urumva yuko nakazi nk'ubundi buzi. Rero ahubwo n'abari ko ratwumviriza woba yipfuza gushigikira bino bikorwa, gushigikira Sabastyle haba mu byiyumviro, nababwiye ko ndashaka cyane amakuru ajanye n'imico n'akaranga, ndashaka cyane gushigikirwa, ndashaka cyane kubona ama ministère atujejwe ariko aradushigikira mu kugira ngo dushobore gushika ku ndoto zacu. Uretse yuko bino bintu bigabanya ubushomeri canke bizogabanya ubushomeri kuri benshi, ahubwo n'ibintu bifise n'akamaro kadasanzwe, kuko nakazi kavuga igihugu, kakavuga kahise, kakavuga amateka y'u Burundi. Nakazi kariko karafasha runo rwaruka, abantu bariko bararuka muri ino myaka, babandi batabonye impuzu y'igiti, babandi batazi imbega icarico, babandi batazi umuhivi icarico, babandi batazi vya bindi abakera bage bifashisha mu kugira ngo bingunganye canke mu kugira ngo bashobore kwambara, bashobore kutamaramara, bashobore guhisha isoni zabo. Abandi bano bana bariko bararuka ubu, bano bantu bari batabizi ubu babimenye. Urashobora gutangara uhuye n'umuntu wambaye imbega, ukumva ni nk'umuntu ubona nk'umupapa canke umujene akuze, wowe akavyita ngo ni kanzu. Urumva canke akubwira ngo ari cyangwa vya bintu ngo bafunga ngo nshaka yuko munyambika ngo vya bintu ngo bimeze nk'ikanzu. Urumva ntazi n'izina, ntazi niyo bitumutwe, kandi ubona yuko ari umuntu yategerezwa kubimenya. Rero tuja tugira ubwoba, mbega nivyakomeza gutyo hatagize abantu babizana nyene ngo babikundisha abantu babimenyekanishe, ejo ntibizohava bigenda amazima yongo ku buryo bitamenyekana nuko vyigeze kubaho. Hanyuma igihugu kigirwa n'ibintu byinshi,
ariko kahise ni ikintu gikomeye cyane, kuko kahise kama katwereka kanatwigisha aho twavuye, aho turi, bikaduha n'inguvu yo gutegura kazoza keza. Sabasi, ndagushimire. Murakoze cyane. Reka namwe tubashimire kuba mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera. Ikiganiro c'uno munsi tukirangirije ngaha, duhana isango mu kiganiro c'ubutaha. Imana ibahezagire.